nukuri ndabasavye mumbabarire mpebe mfukame ikibazo ca jewe na Fanny sinzongera kukibazwa kuri TV nimwe ndabanitse amaboko ndisabimba nukuri ndisabimba bazi gusa numvise histoire vraiment je nabaye intéressé nikintu abantu benshi batinya kukivuga ko kandi gihari biriho jewe ubwira abantu umugore barazwe kunyica ni ibintu byanyavyo abazi umugore wanje baramuzi ubwoko ababizi kwitandukanya baca babubona n'ubwoko je mfise baca babubona ikintu nshaka kuvuga ni ikintu kijanye na invitation kubera ko uzorabe kenshi iyo ugize urubanza ntuzi wame witeze ko aho uzotumira ariho bazoza uzohore wibuka ko hariho n'abavumvyi ntihaza abarya watumiye gusa hano hariho abavumvyi ndazi hariho utaha invitation nk'uko wavuze ngo umutwe wari washushe n'ubu washushe cyane ivyo tuvyibagirwa ariko ikintu ushaka kuvuga rero kijanye na invitation nk'uko wavuze ngo invitation wayirungikanye uwitwa yitwa Dikoso Urusaku nibaze ko yayishikanye ariko kwishikana jewe ndi umwe mu bafise amasezerano muri Tuwafa kuba mubonye Thailand ico nacishuye twari batatu Thailand urabona turi kumwe Clarisse ntari mu gihugu kuko nta kindi kintu cyari gutuma tahaba ntari mu gihugu ubundi nawe twahora dukinana ni Fiko navuze ati nawe yaragiye mbere nta nuko yansezeye nagiye kwisanga yagiye kuba ntakiriyo sinovuga ngo hari kibazo kihari abantu bagira umunsi wo guhura bakagira nuwo gutandukana ubwo rero twaratandukanye nico nishuye ati ubu sindi wo kwanaka nduwi wanje murakoze cyane aho nyene nararungitse invitation kuko na Sabbas inbox kubera nari bloke muri telefone kwa Fanny Lavine n'ubu cyose iyo cyose bakajagari turatse mukajagari ngaho tutagira ikibazo ca déplacement tuzoza ndamubwira ati Imana izobikora ariko mu nyuma ndiyumvira ndavuga ati ko ntabona ukuntu noshikira Fanny Lavine kuko umwanya wari muto iransima nayiteguye nihuta ntaco reka nandikire aho narerewe ndandikiwe invitation ndayirungika ndamenyeshwa ko yashitse niyo mpamvu ntabitevye ko niyo hatari kuza Tuwafa solution kapo yari kuza urakoze cyane yamufasha tumukomera amashyi menshi yitwa Ivyo ishuri kugaragara bamaze yuko agiye neza araberewe asa neza hariya duhamagara umwe mu banditsi b'ireresi yagiye agaragara henshi hagiye hatandukanye yitwa Lionel ari kumwe na Mama Rasta Master ndamuhamagara Lionel Mama Star baza bafatanye bameze neza urega hajya bangana ngo baracana Lionel hamwe na Mama Star tubakira neza baberewe neza bambaye neza tubakira hariya abakoresha ububanguza tubaneze yuko amasari karadorega Lionel Mama Star baza bameze neza tubakira baza baberewe cyane ubona neza yuko kuri uno munsi udasanzwe ni umunsi w'ibyishimo umunsi w'amateka tubona neza yuko anaberewe neza cyane amashuri y'isukuri y'ibintu n'amahanga agace makuru urabona neza intore yose rero
reka twakira ndavuga umwe mu bigeme muraza kubona ishusho yiwe umwe mu bigeme kwamuka neza na neza mu gihugu kibanyi cya Kizi cyangwa Tanzania yitwa Ashley aka we masipitso ari kubera David Ashley aka we masipitso ari kumwe na David wanzaretse waberewe bambaye ibisagose kugira twakire mu kumerera amashimesi bano bantu babiri simesi bakubariye ati ngo abangana barajyana shati tubariyoneri yahise kubariya ariko reka nakira Thailand super abo mu bigeme baraza kubona look yiwasa neza ariko hariya na big kuru wanje welcome again tubakira neza Thailand the super ariko wera ndamutegute uno muntu n'umurundi batubana itayiwe mbego ya Mukariya kugira ngo bamere amashimisi cyane gose ari ubundi rero akiratse mubare mugenzi bamwicaranye ati uyu rero uyu araza gutuma n'inyota itera yitwa amazina yiwe y'ababyeyi yitwa Inamuco Isdoni canke Izidoni yakwamuka neza na neza mu ntara ya Muyinga ariko inoreresi kano kaze mu gisigaro ca Bujumbura yaje azanywe n'amashuri ariko adasanga afise impano yo kwaktinga canke gukira amareresi yitwa Inamuco Inalijera aza neza umwanditsi w'ireresi umukenyezi ariko agiye kuduha n'umusi igihugu kimeze neza rero bakira neza yitwa Ina Lijera yamukaneza neza hariya iwawa tumakira neza abiriwe rwose ariko bavuga ati hajya umusitari aramaze araganisha abantu kwanza araberewe neza abashimeshi cyane rwose ariko agafoto karakekono bwayo ituze ubwoma ifoto yasohoka isa nabi wabaye ariko ayandi mashi tumwongera amashimeshi wabaye twari kumushyigikira murakoze cyane tubona neza yuko anaberewe ariko kuje wenyine n'abandi baje babiri babiri ubundi wiwa ari hehe ko tubona n'intebe yasigaye ikibanza kigariya ariko murakoze cyane ari mu mwuga by'icuma dushiramo n'akazi gatoyi gusa mpimbaza amana musaze mwene wacu mpimbaza amana hari bakubarira ati iyo ujejwe urugo ese nico yemera nezerejwe no kuba hano umutima wanje numva unezerewe cyane numva no banza kuvuga umunezero mfise imbere ya vyose ibi nibihe nasengeye cyane antuka benshi barabizi kandi barabibona rero ikintu cyambere kinezereje nuko ndababonye ngaha ikintu nashaka kuvuga samajambo menshi ntiharagera ariko nashaka mbanze ndabaha ikaze muri kino kibanza umuntu wese ahari yikomera amashi irevure twacerewe gatoya mutubabarire murabizi nyene ko ibintu biba bigoye ariko ntaco uko biri kose twahabaye ubwa mbere na mbere rero ndakiriye umugwi uwo ari wo wese waseruke muri kino kibanza of course sinobadondagura ngo ndabashobore no havura ngira bo nibagiye igahinduka content murabizi rero sinobadondagura ariko umwe wese yaserukiye umugwi wiwe yumva yuko babaye inshuti cyane n'umuryango wacu wa Anarira akanya ko kuvuga karahari ko kuvuga kandi amajambo menshi catuzanye vyinshi ariko nagomba mbanze fato kano kanya jewe nyene nsenge hano harimwe abantu benshi bazi gusenga kandi bafite amajambo menshi yo kwinginga Imana ariko kandi sinigungiye ko
ndafise impamvu numva ari jewe nosenga. Nashaka ndabasabe umwe wese arengere ivyubahiro vyiwe, tuve hasi icubahiro k'ibicimana. Data mu izina rya Yesu Kristo ndaguhaye icubahiro Mana. Jewe umusavyikazi wawe ndagushimiye ubugira kandi ndagushimiye bimwe bivuye ku mutima, ndagushimiye bimwe ntafise ukuntu no bivuga. Mana ikimpagukanya hano hantu sukuza kwiyereka abantu, sukuza kuvuga abantu, ariko nta kinzanye atari kuvuga ko wakoze papa. Mana wabanye nanje muri vyinshi bitandukanye, wabanye n'abashitsi banje muri vyinshi bacemwo bitandukanye, ndetse papa kugeza no mu nzira baciyemwo baza hano hantu. Mana ndagushimiye ndaguhaye icubahiro. None papa iyo abana bawe bashenge ngo satani nawe ashengerana nabo, uwo niwe tubanje kwirukana mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye ubushobozi bwa muri kino kibanza buze bubane nacu, haba mu vyo tugaragaza imbere y'abantu, haba mu vyo tuvuga vyose, haba mu vyo dukora vyose. Turagomba presence yawe ibe hagati muri twebwe papa. Ndaguhaye icubahiro, hezagira kuva no mwanya umuntu wese ari muri kino kibanza, bana nawe uganiriza umutima wiwe, ivyo tuza kwerekana, ivyo tuza kubona ntibigaragaze icubahiro cacu imbere yabo, ariko Mana bigaragaze icubahiro cawe mu bantu waremye. Ndaguhaye icubahiro, ndagushima ubugira kandi igisigaye ubane nacu, ubane n'umuntu wese kuva kuri protokole kugera kuri MC hose, ndetse mwami Imana no kumutumire akiri muhira yiyumvira kuza hano hantu, tuze kubona ikiganza cawe. Nitwarangiza turaza kuduza amaboko tuvuge ubugira neza kwawe n'ubumana bwawe, cubahiro n'inganje n'ibibi vyawe uyu munsi bitazoshira. Amen. Reka dushike mu bibanza. Hama ikitugenza hano mwese murakizi, MC ndamuva sanse yo kugira dukoresha umwanya kuko turi muri hotel iri bizarre cyane. Icatuzanye ngaha ntitwaje mu misa. Aha hakunda kubera ama etat civile, ariko ntitwaje umugwi umuryango umwe wese yarabonye invitation, mwarabonye ama affichage ku ma réseaux sociaux henshi hatandukanye. Ikintu catuzanye ngaha ni conférence de presse canke se lancement officiel ya filme yacu yitwa Intibagira. Rero naka kanya kugira ngo duhave twibashira ku mugaragaro, basha nukuri muyirabe muyirabe mwishize ku mutima, ivyo mubona mwihweze kuko mwoyibonye no kuri YouTube. Ikintu twabahamagariye ngaha ngo kugira ngo muyirabe, of course muri entertainment keshi ntidukunda kuraba filme z'abagenzi bacu. Amedesino umujija canke nde arashobora kuba adafata umwanya ngo arabe filme yanje, nkuko nanje ntagwiza umwanya ngo ndabe filme z'abantu bari hano bose. Rero ndagomba tuyerekane ngaha tuyirabe, ahari kosa muvuga ikosa. Yesu nashimwe. Aho mubona twokosora muhatubwire neza mu rupfasoni ntangere, tuza kuhakira mu rupfasoni ntangere. Uwo tutaye kibanza hano ni shetani murabizi, nta kibanza na kimwe hafise, kandi naho bimeze neza naho mubitubwire dukomerezeho. Reka rero manzi badushamwe karirimbo gatoya, hama bitegure bayishire ku mugaragaro, tuyirabe twese kandi tushize ku mutima. Murakoze. Gusa pepere n'abantu bari muri kino kibanza, no mu bagabo cyangwa mu basore amaze igihe kinini muri kino gisata cyo gukina amareresi. Turabona ndavuga neza na neza rero mu bigeme muri kino gihe asigaye ronka dukomeza duha ikaze abantu bariko baraza. Karibu cyane Mimi, Joachim, Sabbas nabo muri kumwe bose mwisange. Nitwovuga ngo ni mu rugo kwa Mutama. Nubwo musanze igikorwa nyezina gisa naho kigabanutse ntikirarangira, ariko nta kibazo.
turishimiye kubana namwe, turishimiye no kuza kudushigikira. Hama mu nkundire mbanze ntere haleluya zitatu nshimira Imana. Basha ibi bintu mubibona ukumenga biroroshe, ariko mwavuze ngo nizanye amusingo mu kazi. Ukunyene mumbona ndi ubunyene. Of course mwamumubona abandi baza ari babiri. Je nahisemwe kuba je nyene mu kazi. Nije nabihisemo. Yo mpamvu binanira nkagwa nkavyuka. Nyene kujya kose bigenda. Nduyu nyene. Hama filme merci. Filme muhejeje kubona ntabwo ari episode. Twagiye turatoramwo ama sequence amwe tubona ko arimwo message. Mwumvise message ko twe baduhoneje. Mwumvise message ko basekuru ba bamwe araba legend n'abana bazovuka bazobamenya ku bw'amateka. Mwumvise mwo message ko niyo umwana atakibiyoba yankoreye bashobora kubana basekuru. Filme yacu yitwa Intibagira Ntibana. Avaro yuko mvuga vyose nubwo navuze ko ndi singo mu kazi, ni mu buryo bwo kwandika. So mu bwo gukina sindi jenyene, sinovuga vyinshi, reka abo twayikoranye baze. Davi ashike ngaha, na Edi ashike ngaha. Murabona n'abasore b'ibigango sinisondeka. Herve ashike ngaha. Thailand ashike ngaha. Ashley ma belle-sœur ashike ngaha. Mama Star ashike ngaha. Lionel ashike ngaha. Ndagomba ko ntera haleluya aba bantu bahagaze ngaha kuko vyinshi barabizi. Nje kuvuga filme uko imeze, mugabo sino bivuga batari ngaha kandi tutaratera nizo haleluya basha. Hari vyinshi nza kuvuga mu mwanya w'ijambo nyezina, ariko mumfashe mbanda zitere. Oh haleluya! Oh haleluya! Oh haleluya! So reka yo tubandanye. Muri make filme ikivuga singoma ndabice hirya no hino. Ndabona nta bantu bazanya abana, ariko nabo baba bazanye niyo si turiko tuvyamamwe. Filme iravuga ku kintu c'ubwoko. Singomba mvuge ngo imiryango, ndavuze ubwoko. Ni filme yanteye ubwoba cyane. Ndabaza Amede, ibi bintu ko ataho ndavyumva, ko ataho ndabibona. Amede ntibazava bamfunga. Arambwira ati oya tinyuka. Hama filme ivuga ku kintu kijanye n'ubwoko. Igihugu cacu ubwoko burimwo n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Nibwo bwoko dukoraniye hano, ariko dushima Imana ko tutabivangura twebwe. Ntiturabakera, turabiki gihe. Ikintu c'ubwoko benshi batubwira ko cyaheze, ariko nticyaheze. Turabeshana, uza kumenya ko kikihari kigukozeko. Sinzi uko ndavyumva mweko ariko muvyumva. Abo bantu rero kakirimwo nibo tugomba guhagurukira muri uno mwanya. Paske umuntu agifite ico kintu mu mutwe, twese twobigira mu mutwe, nta hamwe twoshika. Umwe wese aho yicara adavuga ngo nivyagarukanye, ariko ndazi kutabuza umaze kubibona. Nari kwitiza ijambo imiryango canke iki, ariko narabiretse ndabivuga uko biri. Utarasaba lift umuntu akuraba izuru
kandi ngo vyaraheze pe twese niko tuzi utaragira iki utaraja gusaba umugeni bavuge ngo ngurya ngoya bataraja kugupresent wabo w'umuhungu ubone ngo kandi tugenda tuvuga twese ko vyagize iki ko vyaheze nivyo rero tugomba kurandurana n'umuzi generation ibe nshasha mukuri no mu mpwemu film ukuntu yavuga ngerageje kwica mu kumayange mwabibonye Lionel n'umugabo wanje Clarisse umukorege wanje mpoza ku mutima yafashije ibintu vyinshi yangwanye ko muri vyinshi sino mudondora ngo ndamushobore uno mwanya sihari ntari hafi yari mutoyi wanje Lionel na Sheyi bari bafise ubwoko bwabo tuzobumenya muri filme nabwo tuzobuvuga John Clarisse twari dufise ubwoko bwacu umuryango wa Lionel ubwoko bwacu bwari bwarabamaze ariko n'uwi wacu ubwa Lionel bwari bwarabamaze tutibage muri kahise twese ko twiciraniye byo twese turabizi ariko Lionel yararekuye Lionel yarakuze je vyarase ko ndekura Lionel yarashoboye kwiga araheza peut-être ko yabaye imfuvyi akuze je nabaye imfuvyi ndi muto na Clarisse wanje je siniga ivyo byose rero bintera umutima mubi ngerageje guca ku mayange twarabanye nabi na Lionel turabana nabi na Lionel mvuze vyinshi ngo hava mwibaza mvuze filme yose ariko mwi filme abakwe bazokwankwa abakazana bazokwankwa abana bazotabwa inda zizokugwamwo kubera ubwoko Yesu nashimwe twese ati birakaranduranwa n'imizi mu izina rya Yesu Kristo ntabwo ari story yanje ariko haraho vyankozeko ndazira ubwoko pe ngira n'ubundi mugenzi wanje nawe kandi bimukorako inkuru ya camamare nta muntu numwe atayizi guys tuvugana ukuri yarabivuze ku media kandi igihugu cyose bavuga ko atabihari ubwo rero reka tuje hamwe abahutu n'abatutsi n'abatwa tubikinire hamwe turi mu runganwe rushasha tugomba kuba abantu bashasha nta vyasekuru nta vyabande Jona amede nitwinubana ngo kubera iki nta hantu namwe tuzoshika ubu mwasi dufise ni satani gusa nta wundi muntu agomba kuba umwasi w'uwundi umwana wo kwa Lionel yasanze ujya mwana nakubise ndamukoropesha iki yisanzeho ntacazazira kandi nanje hajya ndi kwisengero ndi ku kazi mwamboye ndi kwisengero ndi mu isoko ndi ku kazi ndatura nkemeza ko ivyo ubwoko vyaheze ujya mwabonye muri film ni isi tubayemo rero ni ibi bintu twahagurukiye il y a des côtés positifs et des côtés négatifs filme yacu rero ni kwimeze bakunzi bavyeyi basaza banje bene wacu ntibagira ntibana rekura mu mitima yanyu ndekure mu mutima wanje twubaka igihugu catwibarutse ehezima ku ubuzima bwose buzohera twese tugataha ariko nta bwoko buzotaha mu ijuru Yesu nashimwe ndasubiyemo nta bwoko buzotaha mu ijuru naha turi hashobora kuba hari umuntu yicaye abanje kuraba ubwo bicaranye biri nawe acaguruka ngo acabwira ngo biracahari ariko uhora we warabibwira mu mutima twese aratuna ariko twese tuvi buzimu tuji buntu intibagira ntibana niyo filme yacu ivyo novuga kuri filme ni ibi nagomba fata kanya mvuga ijambo ry'umunsi
kugira ngo tubandanya n'ibindi kandi bikurikira. Murashobora gushika mu bibanza ntimuruhe kubera tugira amahoro, urukundo, umwumvikano n'iterambere muri sinema ndetse no mu kibano muri rusange. Bavyeyi, bashinga ntahe bapfasoni, namwe gwaruka, bayobozi muyoboye imigwi itandukanye, namwe bapapa muyoboye imiryango yanyu, tugira amahoro yo yava ku Mana Data wa twese. Vy'ukuri nezerejwe no kuba muri kino kibanza, nezerejwe namwe no kubabona kandi muri kino kibanza. Kamikazi niwe yaririmbye ngo iyo Imana iraba umuryango avukamwo nta cyari gutuma na kimwe yibukwa. Nanje iyo Imana iraba yumva ikaraba uwo ndiwe nta na kimwe cyari gutuma nibukwa, ndetse namwe ntimuba muri ngaha ntimwari kuza. Kubw'ivyo rero ndashima Imana yo mu ijuru Data wa twese yo yemeye yuko uno munsi tuba turi muri kino kibanza, twese dushima Imana. Mwaje nanje naje, ntibiba bisanzwe cyane cyane muri iki gihe c'amadeplasement, ariko ndayishimiye nongera nshimira na mwebwe mwayigamburukiye mukaza. Ndashimiye umuntu wese ari muri kino kibanza yaje kandi abikunze, kuko nta kintu gikomeye ndi cyari gutuma mwese muba hano hantu, ariko mwahabaye. Nagomba kuvuga amajambo make kuri no filme. Natanguye nshimira Imana yabanye nanje, ntivyari vyoroshe ariko vyarakunze. Nkitangura urugendo rwa filme, natanguriye muri Truafa kwa Fanny Lavine, ngira ibihe vyiza, ndagaragara cyane uretse muri Anarira. Ambera umuvyeyi mwiza, igihe kigeze video ziraharansohora abasha aransohora, rero ngenda gukora ivyanje, ntabwo ndi umwana yataye umuvyeyi, nararamuwe. Ubu rero mpagaze muri kino kibanza, singomba gushima ngo nahereye aha ngo nahereye hariya, shimira Imana yabanye nanje kuko sinari kubishobora. Iyi filme mubona nkora nta sponsor mba mfise, nta na management mba mfise, mba ndi jewe nyene. Bitwara uburyo bwinshi murabizi, nanje sinovuga ngo no kwishoboza, shobozwa na Kristo aminkomezi. Niyo mpamvu iyo mpaye message, peu importe uko imeze, peu importe uko mvuga, nzobikora uko ibimbariye. Yesu nashimwe. Nariko ndashimira Imana ivyo yankoreye. Ikindi naco ndashimiye abantu mwese mwaje. Ndashimiye cyane Amede, n'umuntu ndabirako cyane. Murashaka kwibaza ngo kuki utarabira hariya, arabizi. N'igihe nari nkiri muri Truafa ngize ikibazo nabaza Amede, aciye bugufi cyane, basha sindavyibaza kuntu ameze, atahura abantu bose, kandi umubajije ikintu arakwishura neza. Ndashimiye ibimenyesha makuru vyose vyabanye nanje. Ndashimiye Sabbas yemeye agaheba ibintu vyiwe, nkimutumira nawe yarambwiye ati mfise programme nyinshi ariko nzoraba ukuntu ndabigenza ndahabe. Ntaco narindi ngo yice gahunda ziwe aze mu bintu vyiwanje. Ndashimiye Joachim, nawe wigoye uraza, naragutumiye urambwira tuzohaba, wakoze. Ndashimiye Yamukoreye, wakoze nawe yarambwiye ati mfise programme zibiri
ndahevye imwe nzoza mu bintu vy'iwawe. Yambwiye uko nyene numva umutima wanje uranezerewe. Ndashimiye Thierry yatumiwe n'umwe mu bo turi kumwe ariko arumva ko ari ibintu vy'iwanje araza. Ndashimiye Nyama kubona yaje ngaha biranezereje umutima wanje. Nyama abantu bamuzi baramuzi nta birebire no muvugako. Nashimiye abanyamakuru. Ikindi naco ndashimiye aba bakinyi dukinana ntamugire ngo nabibagi murabo muhira. Mwe ntivyaye no kubashavuza ndibaza. Murabo muhira mwagize ubwitange bwishi. Ndashimiye n'umurongozi wanje wa Selile le robot. Iyo nderegwamwo iyo bampera mu ijambo ry'Imana. Yo ituma kenshi ni comporta amakomportema mwamwe ngira. Ndashimiye n'ababanyi n'inshuti n'abagenzi mwese mwaje kunshigikira. Abantu baduha ama location jiyo mfise tournage dushikiwawe saa 2 z'igitondo tukahava saa 4 z'ijoro. Muraza akajagari tuba dufise bagenzi, umuntu agaheba no kurya akaja kuryama, umuntu akavaho vyamurambiye, ariko kandi nabukeye mumubwiye tuzogaruka akababwira ati muzogaruke. Uwo muntu nuwo gushimirwa cyane. Igikurikiraho ndashimiye n'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bwemeye kuduha ino sare ngo dukoraniremo. Abo nashimira barabo namwebwe mwese mwakoraniye ngaha ndizera ko nabashimiye. Ni twese dukoreramo ariko impwemu twese hamwe si zimwe. Yesu nashima. Nibaza ko muri ko murantahura. Ubu ndiko ndakora ni ku giti ciwanje. Barionere barabizi. Yo turiko turagenda n'amaguru kuva mu Gatunguru gushika kuri Gare du Nord fisi sakoshe zibiri. Bose baza gushika mu ngo zabo saa 4 z'ijoro muravyumva ha mu gisagara. Arije ndabigizemwe uruhara tukaca duhura ugacumbwira nduwo kwa naka karanja pe. Ako kantu karanja nkumva karandiye cyane, niyo mpamvu mvuze ibi bintu. Sinkira uwo kwa naka ndi ngaha. Ibikorwa byanje mwarabibonye, mwarakoze kunkurikira mu mukenyezi kandi no mu ntibagira muze munshigikire. Igikorwa c'Imana ntigipfakara ajame. Yesu nashima. Muze munshigikire ugushoboka. Nongera nsaba hari abantu benshi nabisaba ati muze mumfashe gukina bakanka nkababaza ati ni kubera iki nawe ntiwoza kubera iki ntibokurekura nta numwe afashe nintaza sinzoba nirekuye. Yesu nashima. Ndahari ku bwanyu byukuri impano yanje n'ubwanyoya ntabwo ari inyana gose mwabibonye. Ubu nzonkenera azampamagare Jesse ndokwanka nanje uwo nzokenera ntazanya nkire. Kuba mubonye Thailand ico nacishuye twari batatu. Thailand urabona turi kumwe. Clarisse ntari mu gihugu kuko nta kindi kintu cyari gutuma atahaba, ntari mu gihugu. Ubundi nawe twahora dukinana ni Fiko navuze ati nawe yaragiye mbere nta nuko yansezeye nagiye kwisanga yagiye. Kuba ntakiriyo sinovuga ngo hari kibazo kihari, abantu bagira umunsi wo guhura bakagira nuwo gutandukana. Ubwo rero twaratandukanye, nico nishuye ati ubu sindi wo kwa naka nduwi wanje. Murakoze. Murakoze cyane. Waradupoje invitation barakubarira ati tuzoza cyane nabo tumire wigeze ubaha kugira tumenye ko hari ikintu kiri inyuma yuko bihenga byinshi bafatiwe n'izindi mvo ekanaka. Wabakurukiye message barakubarira ati tuzoba turi bafatiwe n'akandi kazi. Murakoze cyane.
murakoze kumbaza ico kibazo. Mu bisanzwe hajya uri umwana iyo ugiye ugakora ugatera imbere abavyeyi bawe niyo baba bakenye ntibikuraho ko ari abavyeyi bawe. Niyo kandi ugiye tukabona bajya bagendana ubumuga bwo mu mutwe canke bajya bafashe ibiyayura mutwe ugasanga asa nabi iwabo bakize ntibikuraho ko ari abavyeyi biwe, bahora ari abavyeyi biwe iteka ryose. N'ubu n'abavyeyi banje impamvu batahari sindayimenyeshwa, narabatumiye ku buryo bwa telefone nkuko benshi muri mwebwe mwabibonye, ndongera ndabatumira no kucanditse naco. Nta mwanya nari mfise, nari mu bintu vyinshi, nababwiye ko ata muntu mba afise abimfashamwe, nariko ndirukanka. Narayirungikanye umushinga naye hari ya Diko Surusako, twari kumwe ambwira ko bagiye guhura cyane, mbwa ati sino kwirirwa ndaza rero yintwarire, ariko narabajije ko invitation yashitse, ndabimenya ko yashitse, ariko just comment nta excuse nimwe yatumye batahaba. Peut-être ko vyabagoye nkuko nabandi bose vyabagoye kuko abona atumiye Saba gusa. Murakoze. Yarayitanze. Erega bino bintu ibyo Diko hariya mbere wacu muri mukuru wacu warayitanze mbega mu biro bya Tuwafa cyane nayo washikanye wari bagiriye mu gasha kose yari, ariko reka tubandanye ibintu byacu twongera n'uruka. Ashobora gutanga advice. Okay, reka mpagarare basi kugira mu mbona. Nibaza ko buno ruza kabiri jewe ndakubonye amaso ku maso. Gusa usibye mu mafilme twigeze tugira amahirwe menshi yo guhurira mu gikorwa, ariko twese turi mu mwuga umwe wa sinema. Gusa ikintu ushaka kubaza ko kuri sinema aho urabona twacerewe uradutunga d'abord, sinagerageje kubona ama image na filme, gusa numvise histoire vraiment je nabaye intéressé. Ni ikintu abantu benshi batinya kukivuga ko kandi gihari biriho. Jewe ubwira abantu umugore barazwe kunyica, ni ibintu byanyabyo. Abazi umugore wanje baramuzi ubwoko, ababizi kwitandukanya baca babubona, n'ubwoko je mfise baca babubona. Ikintu nshaka kuvuga ni ikintu kijanye na invitation kubera ko uzorabe kenshi iyo ugize urubanza ntuzibame witeze ko aho uzotumira ariho bazoza. Ego. Uzohore wibuka ko hariho n'abavumbi. Ntihaza abajya batumiye gusa. Hano hariho abavumbi ndaza hari abo utaha invitation. Nkuko wavuze ngo umutwe wari washushe. N'ubu washushe cyangwa? Okay. Ibyo tubyibagirwa. Ariko ikintu ushaka kuvuga rero kijanye na invitation, nkuko wavuze ngo invitation wayirungikanye uwitwa Diko Surusako. Yitwa Diko Surusako. Nibaze ko yayishikanye. Ariko kwishikana jewe ndi umwe mu bafite amasezerano muri Tuwafa wanashaka. Je nashitse ndi mushasha. Ariko ngerageje kumva ijambo wagiye uravuga cyane. Numvise ko harimo akantu. Ndoce igeno harimo akantu. Rero muri industry je nagiye mbona abantu benshi mu industry hama utuntu tw'ubufututu. Aho nkuko nyene mwanditse filme ijanye n'ibintu by'amoko nkuko bihari mu gihugu, muzurabe twege twababajwe n'abantu muri sinema, twandike n'ibintu tubamwo kuko twarababaye. Haro umuhungu yitwa Amede yarari hajya, numva ngiragiye gusobaho agiye gutisa Amede numvise uko umuvuga gose, kandi nkabanzi ko Amede n'umusore nawe uri inkumi, kandi mwese mwarababajwe na sinema. Ni murabe muhozanya amarira, ibintu byo kuguma twumva ngo mwarababaye mwagize gutya. Na Amede yarababaye, mwegere muco mubiherera mu kuvuga Amede ntarongora, n'umukobwa nawe namuhaye ngo byaranze. We muvugana urakoze, hamwe n'abakunda cyane karagaciyemo. Sawa sawa. Ako kantu avuze ngo tuguma tubabazwa muri sinema, ngo nkuko twanditse ku kintu kijanye n'amoko ngo tuze twandike no kuri sinema, naho turaraba ico bivako. Murakoze cyane. Turabanda shima mu gihe tubona
abantu bo mu gitsina gore bariko baritanga mu gukora ibikorwa nk'ibi biba bisanzwe kenshi bishoborwa n'abagabo, ariko tukaba tubona hariho n'abantu bo mu buryo nk'ubwo nabo bariko bitanga gukora ibikorwa nk'ibyo. Ni ibintu bikomeye cyane, turabona yuko iterambere ririko rirashishikara kuba ryinshi. Jewe ndi hano ntabwo inamuco yaranzi, ariko natumiwe n'uwo bakoranye numvise yamukuze cyane yitwa Clarisse, atari hano muri uyu mwanya, ariko amaze kubisigurira narumvise ko ari igikorwa cyiza, naho inamuco ataranzi nanjye nari nsanzwe ndamuzi hariya nyene yariko aravuga, naho yavuze ko bimubabaza kuvuga ko yari hariya, ariko nibaza ko byari kukunezereza. Ibyo aribyo byose, naho uba wararonseyo ibikubabaza ariko n'ibiguhimbara byarahabaye. Ubwo rero nibaza ko wowe kubwira ko wari hariya utobabara, ahubwo uraba bijya byakunezereje bikanushirizaho kuguma bikunezera nyene ko ariyo waruzi, kuko nibaguma wibabaza kubera bakubwiye ko wari hariya, uzokwibagira igikorwa cyawe wishire mu mubabaro mwinshi. Hanyuma ikintu nagomba kubaza cya mbere ni ku bijanye na YouTube channel yawe, nagomba kumenya mbega yitwa gute, kugira ngo ejo nitwaba turiko turayisekinga tumenye ngo niyahe iyo tandukanwa gute, kuko ndazi naho wombwira izina ryayo ugiye gusekinga ntihabura ayandi ma YouTube yitwa gutyo ashobora kuboneka. Rero wowe utandukaniriza iyawe ingene twoyironka n'akandi kantu gatandukaniye ko n'izindi. Ikigira kabiri nagomba kukubwira courage. Muri ibi bikorwa ni ibikorwa bigoye nk'uko wabivuze, mugabo naho uri umugore, mugabo hari umugani w'ikirundi uvuga ngo ico umugabo yarahiye, ni ukuvuga ico umugore rero yarahiye, ngo naho cyo mugirira nabi ntagira gute yirahuruza. Ni ugukomeza, ntuze wirahuruze, kuko niwirahuruza abandi bantu bari hano bafise ibyo bubatse bazoca bavuga bati twari twabibonye ko atazobishobora. Ubwo rero uze ukomere kwibanga, ugire inkomezi. Hanyuma nanje nka Jean Marie ndakwemereye, nihagira ikindi gikorwa utegura uzuntera kamo, sinzobura itike igukura wavuze ngo nihe mu Gatunguru ikuzana Gare du Nord. Ibyo nzobikora yo kugira ngo ndagutere intege, nzobikora. Rero mukomera amaso. Ega vuze ibyo abandi bataravuga ko bamaze. Hanyuma ikirushije ico na ikindi kibazo nari mfise wacishuye, wa musore wacu ya Kimbarije ni ciryo zina Anarira, none yacishuye nacyumvise, ibyo ni byiza. Hanyuma rero murakoze kandi kuduha kano kajambo, nibyo nagomba kubaza nicyo cya YouTube, none ndagutera intege. Merci na courage. Urashobora guhura n'umuntu agaca akubwira ngo narabonye ngo arakinye ngo ifilme ngo yitwa ngo umukenyezi ngo kwa Fanny Lavine, ko barazi ko nduwa hariya, urumva niyo filme atayibonye kwa Fanny Lavine ntayo yoraba. Naje kubamenyesha rero yuko ndiko ndakora ku giti canje, nayo ubundi nta uvuma ibere ryamwonkeje, nta na rimwe. Nibyo navuze ati utera imbere canke ureke, iwanyu bagowe ntibikuraho ko ari abavyeyi bawe, ugogwe canke ureke bakize ntibikuraho ko ari abavyeyi bawe. Ikindi nacumbagije YouTube channel nshishako. Merci. Ndabukeje cyane jewe nka Sabbas nkuru nziza, kandi ndazi yuko nabandi babandi banezerererwa ibikorwa by'abagenzi babo, bamwe banezererwa iterambere ry'abagenzi babo, yuko nabone atakindi bovuga atari kugukeza. Murakoze. Turagukeje kuri filime washoboye gukora, intambwe nziza washoboye gutera, inzira ni nyabagendwa. Amen. Natwe turahari kandi turiko turakora, kandi turazi nibitaragenda neza uno munsi, ejo ni heza. Ukomere, ugume ku kivi,
ushikame ushiramanga nk'uko Imana yabwiye Yosuwa ngo shikama ushiramanga kuko ndi kumwe nawe. Amen. Imana iri kumwe nawe kandi nizotuma bikunda. Amen. Kubw'inkomezi zacu nk'abana b'abantu hari byinshi biba bigoye ndetse tugerageje kuraba dusanga bitoshoboka, ariko igihe cyose ibikorwa byacu tubiragije uhoraho Imana miseruka nk'umutabazi ikatugirira neza. Reka mvuge rino jambo rivuga ngo Nyarucari azovamwo ihanga rikomeye. Amen. Birashoboka uno munsi aho uri ukaba uriko urarondeza usaba ubufasha abatabuguha, utega amaboko abayakubitako, ariko ibanga ry'ubuzima ni ugukomera. Amen. Nkunda kubwira abantu ngo tsinda gutsindwa. Rero nawe nutsinde gutsindwa. Amen. Umve yuko gahunda ari ugukomera. Ukurikire indoto zawe, umunsi urizina uzoshika. Amen. Ntaco bitwaye aho uri, aho waciye ibitaragenda neza, Imana iri mu ruhande rwawe, byose bizogenda neza. Amen. Ntucike intege. Inzahabu nta munsi n'umwe umuntu yigira yitora ku musenyi. Mu kugira ngo umuntu aronke inzahabu aracukura, arimba, ategerezwa gufata umwanya. Rero nawe ni wimbe ntucukure. Muri wewe hari ubutunzi Imana yatekeyemwo. Ubwo butunzi umunsi urizina hazogera amahanga amenye yuko muri Anarira hari ikintu Imana yatekeyemwo kandi kizofasha societe burundeze, kizofasha abanyafrika, kizofasha n'abandi bantu benshi. Amen. Rero turagukeje nsaba n'imbabazi naje nashitse ntevye, ariko urabizi nakubwiye yuko nari mfise imanza nyinshi uno munsi wahisemwo kuvuga vya bindi abandi bashobora kuba batinya kuvuga kandi babibona. Rero nizere ko Imana izobana nawe. Hanyuma je serukiye umugwi wa GN Films, Good News Films, ariko sinajeje nyene ndaje turi kumwe na Ntamuvukiye Jocelyn, arashobora guhaguruka akabaramutsa mu kubapepera. Unisenge ndumva bamumenye. Turi kumwe na Yvette nawe nera kahaguruke kugira ngo bapepere. Okay, abandi mwamaze kubakira Mimi Mireille na Joachim. Rero muri rusangi turagukeje kandi nukomere. Yego. Hanyuma ico uzodukenerako ari nk'ubufasha, haba mu gikorwa, haba mu mpanuro, haba kwitanga imbere, haba gukuriye, turahari kandi ubumwe nizo nguvu zacu. Turiteguye gukorana nawe, niwatwitura, niwadukenera tuzoza tugushigikire, kandi natwe nitwagukenera tuzokubwira. Na timu yawe twababonye abo muri kumwe mukomere ku kivi. Jenda umuntu akunda gukorana n'abandi, nukuvuga ngo igihe nabituye ndizera neza yuko bizogenda neza. Imana ibumugisha rero mukomere. Nta byinshi dufise byo kuvuga, ariko kandi turazi yuko biragoye muri bino bikorwa no mu gutegura ino lancement. Ndazi ko byagutwaye uburyo bwinshi. Nibaza yuko ndaza kukuvugisha inbox n'imiburiburi ninashobora kuronka amazi ushobora kunwa. Nizera ko bizogenda neza. Yesu abumugisha. Murakoze cyane mwese kutwumviriza. Murakoze. Haleluya! Aho nyene je nararungitse invitation nk'uko nayo Sabbas inbox kubera nari bloke muri telefone kwa Fanny Lavine. N'ubu cyo cyose iri cyose bakajagari. Kuracana kajagari ngaho. Tutagira ikibazo cha déplacement tuzoza ndamubwira ati Imana izobikora. Ariko mu nyuma ndiyumvira ndavuga ati ko ntabona ukuntu noshikira Fanny Lavine kuko umwanya wari muto, iransima niteguye nihuta. Ntaco reka nandikire aho narerewe. Ndandikiwe invitation ndayirungika, ndamenyeshwa ko yashitse. Niyo mpamvu ntabitevye ko niyo hatari kuza truwafa solution kapo yari kuza. Urakoze cyane. Mes chers amis, dushaka gushika kure muri filme aho tubaho jewe na Titi Joachim canke Mimi akabeshwaho na filme yiwe atara kandi kazi afise akora.
fo yuko dukira imitima d'abord tukamenya iyo twavuye tukamenya niyo turiko turaja ariko tugashaka kugira ibintu vya hypocrisie tugashaka kugira ibintu vy'ubujyajya hagati yacu ntaho turiko turaja ntaho turiko turava ndabira iyi sare yategetswe kuba yuzuye iyi sare yategetswe kuba yuzuye abakina filime ni benshi mu Burundi genda mu Rwanda murabe baransement officiel naho abari lancement officiel mu waruguru remi ndakuramukije ameze neza naho lancement officiel mu waruguru uraba batipe bose b'ikigali bamanutse n'abarundi tukagenda narigeze gutumirwa Fanny yarigeze gutumirwa none kubera iki twebwe isari rivinde kandi abakina filime ari benshi why ndangirije hano ariko nabasaba ikintu kimwe mes amis tupendane tukundane tureke ubujyajya dutere imbere jewe shigikire Joachim ashigikire dushigikire Mimi dushigikire Fanny dushigikire na musiki wacu muzobone ngene tuzobeshwaho na sime hanyuma le journaliste nabasavye ikintu umuntu wese arafise uko ameze muri carrière yanje je narababwiye akote ya réseaux sociaux turafise ubundi buzima tubayemwo turafise ukundi kuntu abantu batuzi ama confiance badufitiye nukuri ndabasavye mumbabarire mpebe mfukame ikibazo ca jewe na Fanny sinzongera kukibazwa kuri TV nimwe ndabanitse amaboko nukuri ndisabiye imbabazi ico kibazo maze kucamagana incuro nyinshi ndasavye imbabazi Pascal ukuntu ndacishura ugasanga ndacishura uko nakadashaka ico twahamagariwe suguteranya abafana bacu sukugira iki twese tugana urugendo rumwe nugukorera Imana dushaka n'ubuzima utangwa n'Imana ntawe uzobuha ubundi dukundane kuko umuntu atagira urukundo n'Imana ntimwemera umwami Yesu abahezagire nibaza ko azokudebloka ibintu ni sawa azomudebloka ariko murabaze yuko hari amafresh gari imbere n'amafresh agera kuri 7 azomudebloka urakeneye neza yuko ariko reka mvuge kino kintu Etienne na Sabbas n'utwe kwegana rwose